Kaze mu kiganiro cacu bamenye turabahaye ikaze mu kino kiganiro twiteze ko mutubwira vyinshi turashaka mwibwira bariko baradukikirana muri kano kanya uriho. Murakoze namwe nitwa Igiraneza Obe yavyawe na Sahinguvu Mathias Sahinguvu wa Dondori ya wa Bwayi wa Ntorogo wa Musoko wa Kirura wa Sebanza wa Gitanganika wa Bweso nkaba ndongoye umugwi ndangakaranga abeza ku rwego rw'igihugu nkabandi n'icegera c'urongoro runani rw'imigwi ndangakaranga 11 turi kumwe muri urwo runani. Urakoze cyane. Amazina ari menshi matashaka kubabaza mbega ni icyahe cyatumye mwiyumvira kugira umugwi ndangakaranga mwavyumviye gute mwabitanguye gute? Umugwi ndangakaranga abeza ufise intumbero yo gukundisha akaranga k'abarundi biciye mu ntambo ingoma n'imvyino z'ikirundi. Twatanguye rero turi mu batamba tugatamba tukabona biraryoshe tukavyina tukabona biraryoshe turavyiniye abantu bararyohewe cyatugira iciyumviro cyo kwegerana tukaja hamwe turi kumwe n'abandi duca tugira uwo mugwi ndangakaranga abeza tuca turanawumenyekanisha no hagati mu gihugu. Turafise amashami yawo Inyanzarake mu Mabanda mu Rutana Imuramvya aha hafi nyene mu Gatumba n'ahandi turiko turagomba gushiraho amashami y'uwo mugwi. Ego mwihweje abantu babakwirikirana babarondera mubona bavyitayeho ibintu vy'imico muri kino gihugu cacu c'u Burundi? Murakoze cyane. Baravyitayeho kuko barabikunda kuko bavuga ngo utaye akaranga ubutaye akabanga. Bariko barabikunda kuko turiko turavyigisha bihereye mu bana batoyi mu migi wacu hari abana hari abakuze hari abahumura basumba abandi kuturuta baboneye izuba abandi abo nabo turiko turakorana turatanga inyigisho z'akanovera muri uwo mugwi ndangakaranga wacu. Yego. Bega murafise abantu bari nyuma yanyu babashigikira babafata mu mugongo mu vyo murimwo nk'abahumure ko urumva ni ibintu vy'imico hariho abantu bavuga ati turabafashe tubashigikire muri ivyo murimo? Murakoze cyane. Ubuye abadushigikira novuga ko ari nka twebwe nyene twishigikira twe tuba turi muri uwo mugwi nitwe twiyungunganya hirya no hino mu gutanga uburyo bumwe bushobora gutumishira hamwe ribaho gusohora imvyino zibona izitabona ivyo byose n'ibintu bikeneye uburyo ahubwo twona hamagarira n'abafise ico bofasha yuko boza mu ndangakaranga abeza tukabakira bakabandanya bafasha kugira tubandanye gutera imbere twese. Yego. Hama ndabona uri umujene ari civilize nyene ndazi wo mu gisagara ubwo ivyo bintu ntibihora bakubwira ati abagenzi bawe ntaho murahura n'abagenzi bawe bakabwira ati rekana n'ivyo bintu n'ububono ni ibintu by'abaruguru ako kantu nikahora kagushikira? Urakoze cyane. Je n'ibintu nakwirikiranye muri kaminuza vyari ibintu bijanye n'ubuvuzi busubiza imitima mu nda n'inyifato mu Faransa avuga psychologie clinique et sociale vyari bifise ico bihuriyeko n'ibikorwa byacu by'akaranga. Ukavuga ati nimba kera barahoze umwana cyane n'ubu bahoze umwana kubera iki yahora mu mico ndangakaranga y'iwacu bigaca bikorana n'ibyo twize turumva neza ico byaba bivuyeko. Nico gituma rero rimwe
ibi twize mu mashuri byadufashije kugira ngo tubandanye turi ibyo bintu. Nabundi bwobwo twaratembera tukagenda kuraba ibigabiro by'abami, twaragira ingendo hagati mu gihugu, byaroroshe cyane ku buryo dushobora kubana n'abo bantu bataba bariyumvamo ko karanga koroshe, kuko twe twarabibakundishije. Yego twebwe nta soni bidutera, urashobora gutemberana urutaro muri ville ugiye kuryosha urubanza rw'umuntu canke ikirago hagitwara mu ntoki atasono ugira kandi umva biryoherewe cyane. Yego hanyuma hariho ama mariage mpora mbona canke ayandi maseremoni ugasanga bariko vraiment banima indirimbo zo hakurya y'amazi nk'u Rwanda no muri Tanzania, mbese ivyo ntituvyanse, ariko ugasanga ntibibutse gucishamwe indirimbo zo ziwacu. Wewe nka wewe wobaha message yaguta abo bantu? Urakoze cyane, ndacaryoherwa cyane, ndacabona yuko hariho abantu babikunda. Mpora mbona mu manza z'ubugeni, imanza z'ugukwa, imanza nyinshi harajamwo harabyinwa imbyino zacu twebwe dukora, bikaturyohera cyane kandi bikaduha agateka. Nohanura rero abantu batarumva zijya mbyino hari usanga ziha impanuro abanyene kubakwa izabo, zigaha impanuro. Hari imbyino zihayagiza igihugu, z'ubugeni, zo guhoza umwana, zo gukeza umuvyeyi, zo kubandwa no guterekera, n'ubwoko bw'imbyino nyinshi. Izo rero twebwe turazikora mu migwi iwacu, zirafasha cyane. Rero bene abo bantu turatumiye kuza barahamagara umugwi ndangakaranga ubafasha kuryosha ivyo bintu, mu gutwikurura hose turabatumiye cyane kugira ngo tubandanye duteza imbere imico n'akaranga vy'u Burundi biciye mu ntambo, ingoma n'imvyino. Muhora mwisuganya gute kugira ngo mukompoze indirimbo? Mubikora mufatiye kuki kugira ngo musohora izo ndirimbo zanima zituma abantu bazumva zikaba impression abakumva baryohewe no kumva iyo ndirimbo yawe mwisungiki? Urakoze cyane. Ni bimwe ndari mpejeje kubabwira yuko imbyino ziri ubwoko bwinshi cyane, uratora ubwoko ugomba gukorerako, ukavuga ati nimba ari urubanza imbyino ngomba kugira ihanura abageni, ukavuga ati reka rero ndondera ibintu bihanura abo bageni kugira bamenye yuko ibanga bagiyemwe ari ibanga rikomeye. Ivyo rero ukora imbyino ijanye n'ico kintu ukayiheza, ugasanga abandi muri kumwe mwishira hamwe, umwe wese akora bimworoheye. Intambo zari ubwoko bwinshi, ashobora kuvuga ati reka nkora imbyino izotamba bigeme, reka nkora imbyino izotamba basore, reka nkora imbyino izotamba batimbo, kuko ni intambo zari nyinshi cyane. Hari intambo z'abakobwa, hariho n'intambo z'abahungu, hariho n'intambo zatambirwa abami n'abamikazi. Yego intambo zari ubwoko bwinshi cyane. Muri umugwi ungana gute? Mubatora mwisunziki abo mukorana uwo murimo? Hariho ico uraba canke uraba ati uyu nuko tuzinanye twariganye, canke tubana muri quartier, canke hahandi wavuga kwa sokuru ndamuzi umwana imwaro urabizi wewe? Urakoze cyane. Mu mugwi ndangakaranga abeza ico kibazo warashoroheje cyane. No mu ruvyino ruhayagiza ishira hamwe bavuga yuko n'umugwi wakira abantu bose. Mu mugwi wacu harimo n'abagendana ubumuga. Mu mugwi wacu harimo ico novuga ubwoko bwose, naho ntazi no kuburaba nkavuga ngo uyu n'uyu. Twese tuzi ko turabarundi, harimo ubwoko bwose, twakira bose. Abanyamahanga nabo nyine baratumiriwe kuza mu mugwi ndangakaranga wacu, nta na kimwe tubagoza kugira ngo wemererwe. Ugira indero, kuko utayigize hariho umugwi ujejwe guhanura bene abo bantu, bigoranye bakagukubita akanwafi ko ku maguru. Ego Bega mwavuze ivy'indero, mwebwe nk'abantu bakurikirana imvyino ndangakaranga, ubwo ntimuhava mutamba gusa mukazambara zijya mpuzu muriko muratamba kugira munezereza abantu, mugabo kuvy'imyambaro, imyambaro nyene ibereye umukobwa w'umurundi kazi, navyo nyene muhora mubibahanurako? Ubwo ntimuzohava musanga iyo nyambaro yatitutse ko mbona mu gisagara umenga sikirenga ku nyambaro? Murakoze cyane. Hariho icyo bita complementarité y'imico, no kuvuga guhuza imico. Twokubwira yuko mu migwi ndangakaranga cyangwa mu mugwi ndangakaranga wacu dufise akazi gakomeye n'igikuba gikomeye cyane. Usanga harimo umunyamakamba, ugasanga harimo umunyabururi, umunyamwaro, ni intara usanga imico itandukanye cyane. Rero twebwe tubashira hamwe kugira ngo babe ikintu kimwe. Rero turabigisha, tukabashira hamwe. Za nyambaro rero nazo turabereka inyambaro zibereye abana babigeme bubu, tukababwira
kera ingene vyari bimeze, inyambaro zaho ingene zari bimeze, icabera abakobwa ba kera n'icatuma bashimwa, n'ubu ico tugezeko. No kuvuga ubu ntushobora kubwira umwana ngo izo mpuzu zite wambari y'igiti, biragoye. Tuba tugeze mu kintu aho tugiye turajana n'ibintu biba bigize, hari ibintu abona umenga bo bamwita umusazi agiye ahantu. Muga duhera aho nyene, yambare impuzu zihesha icubahiro abantu n'Imana, ntizitirimutse we n'abagenzi we. Tweho no gutamba bari mu marepetition nk'abigeme, hariho akantu bambara mu haruguru y'amabere kabakingira kugira ngo ntihagire ibintu biza birononekara bariko baratamba. Na kera kuko hariho nk'intambo yitwa gwedengwe, yo yatambwa n'abigeme bakiri isugi. Intambo yo gwedengwe mu ntara kama y'Ubuyenzi n'Ubugesera za Ngozi cyane niho bayitamba gwedengwe. Mu kugira umamenye ko ugeze gutamba gwedengwe waba ukiri isugi, bari bafise uko babiraba. Ugiye kwahira rero ubwatsi utambaye ako kantu, amabere yaramaze gukura, yaraguma simba. Umuvyeyi agaca kubuza ati we ntuzosubire kwahira, wacu menya yuko udasubiye kugira uburenganzira bwo gutamba ya ntambo y'ugwedengwe, ahubwo ugiye gukura. Ego rero abona b'amasugi bakomeye bameze neza bagiye kwahira, baca batangura guhaya amabere yabo kuko yaragihagaze. Twebwe rero natwe mu Rwindangakaranga w'iwacu turavuga duti umwigeme uri kuratamba, kenyera mu nda zigume, hama kugira ngo utambe neza. Usanga bose bafise ubuntu bambaye ngaha bakingira kugira ngo ntihagire ibintu bimwe bimwe biguma vyoneka canke ngo bitirimutse bagenzi babo. Yego, mwavuze ko mugira mu mamanza, muteramisha amamanza, ariko turamenyereye abantu bafise imvyino ndangakaranga bagirisha ibiteramo. Hari ibiteramo muhora mukoresha, mbega inyuma y'ibiteramo murafise imigambi muvuga ati twe turafise ihangiro dushaka gushikako kugira ngo imico ndangakaranga yacu ntizimangane? Murakoze cyane. Mpereye ku migambi, nk'umugwi ndangakaranga Abeza wari ufise umugambi wo gukwiza umugwi ndangakaranga Abeza mu gihugu cyose, ikomine yose hamwe mu mugwi ndangakaranga Abeza. Twe turagira n'inyigisho tugahuriza hamwe b'abana bacu, b'abatamvyi bacu, b'abavyinnyi bacu, tukiga n'ibindi bidahuye n'ibintu by'intambo gusa, twiga ivy'ikirundi. Rero turafise ihangiro ry'uko turonsa abantu badushigikira cyane, tugiye gushira ku masanamu imvyino nyinshi cyane zifise ibyo zigisha, zikundisha akaranga Barundi, zikundisha n'igihugu bene cyo. Turi muri iryo hangiro. Ubundi bwo ibiteramo biraba, mugabo ingorane z'uburyo bwagiye burahaba byatuma ibiteramo biba bike cyane, n'abarundi si benshi barumva yuko ivyo biteramo bo bizamwo. Giteramo dutunganije Fizo canke Satuba gatunganya ikindi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, usanga baca bibuka kwa Fizo na Satubi. Mugabo ubundi bwo twebwe tuko turagerageza biciye no muri ugo runani rw'ibigudangakaranga turimwo, kugira ngo duteze imbere imvyino zacu, tunazikingire ntizigume zikoresha abandi batazigenewe, batazikoze, kuko twe ziba zaradutwaye uburyo bwinshi cyane, kuko ziranazimvye. Gushira imvyino ku masanamu biranazimvye. Inyambaro twambara n'imyambaro izimvye cyane kandi nagoye no kuboneka. Yego, mu gusanga ibereye abanyakaranga. Yego, numvise vyinshi. None uwo ni yahe message usigiye abantu bagikwega amaguru mu bintu vy'imico kama? Mbega mwosigurira abantu, mwobabwira iki abantu kurumbira, ugasanga bagiye guhurumbira izindi krebe zitamba imiziki injabuka amazi? Murakoze cyane. Abantu bose, Abarundi n'abanyamahanga, ndabatumiriye kuza mu mugwi ndangakaranga Abeza. Mbetse bidakunze Abeza bari mu mundi mugwi ndangakaranga begere nabo bakawujamwo, mugabo cyane cyane ndabatumiriye kuza mu mugwi ndangakaranga Abeza. Bazohasanga vyinshi. Bitagikunda yuko ushobora kuvyina canke utambe canke uhashike, urashobora no kuturungikira abana banyu, hama nawe ukaza ukaba umunwanyi wishira hamwe, naho uza uraboneka gato, muga ibikorwa vy'inguvu ukabireka, muga ibindi bisaba ubwenge ukabitanga. Turahamagariye bene abantu gukunda mwene izo mvyino, kuzitunga mu matelefone, kuzigendana. Ivyo woye bizoduha umunezero, hamwe tuvuga duti sokuru warakoze ivyo watwigishije, natwe tuko turabiha abandi kugira ngo tuzosiga umugani, kuko udasize umwana hajya ngo asiga umugani. Yego, mwotubwira rero aho twobasanga? Na jewe sinzi aho no bakura muri kano kanya, musige mutubwiye umwidondoro wanyu, aho twobasanga, aho mukorera. Murakoze cyane. Uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, uradusanga ngaha mu bigo by'ishure independent
ahaye kuri Saint Michel hajya imbere ya Ecole Independante, niho tuba turi, tukaba dukora ku munsi w'Imana isaha 4:29. Mwebwe rero muri bashasha mugomba kuza kwinjira mu mugwi, mwoca muhashika n'iminota 27 kugira turonke umwanya wo kubatembereza ivyo bigo, tubereka imigwi yanyu muba murimwo naho ushobora gukunda. Nakeneye kumenya ibikorwa vyanyu ari mu mahanga, yo bisanga hehe, kuko urumva hari abadashobora gushika kuri Independante, ariko nk'abari mu mahanga bakaba bavuga ati jewe nkeneye kumenya uyu mugwi ivyo uri kurakora, kuko no musi ndazi ko bari baradukurikirana ari benshi. Murakoze cyane. Abo bantu turabatumiriye ko bodusanga ku mbuga ngurukana bumenyi, hari ubuhinga bwa YouTube turiko, wandika Club Culturel Abeza, uca winjirako hama ugacugira subscribe, no kuvuga mu Kirundi sindagira ubutohoji ndabe ingene ico kintu twocita, kajya kantu usanga ari abone canke ndoga kirikako, uzoba uronse uburenganzira ko uzorabona ibikorwa vyacu vyiza turiko turakora. Tunabatumira mwe naha nyene muri ko muravye n'iki kiganiro naho nyene ko muca mugira subscribe, biratuma kugira ngo tubana tumenyekana twese tugateza imbere bene ivyo bikorwa. Murakoze cyane. Twari kumwe n'umuntu arongoye umugwi ndangakaranga Abeza, akaba yabashikirije byinshi mwavyumviye. Hama ico tubasaba ni cakindi, ni subscribe, comment no kuja kugakengera kugira. Thanks, peace.